Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa mbere itariki 7 z'ukwezi kw'icumi mu bihumbi 2024. Igitigiri kinini c'abarwanyi bahoze mu mugwi w'inyeshamba zo muri Sudani bashitse El Fashir gufasha gukingira ico gisagara ibitero vyo mu kugwana witwara gisirikare wa Rapid Support Forces. Ipari mu Faransa hatanguye urubanza uregwamo Charles Onana w'umunyakamerun, umwanditsi w'igitabo Rwanda la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent, yagirizwa guhakana ivyaha vya genocide yo mu Rwanda yabaye mu 1994. Mu Rwanda nyene abandi barwayi batatu b'indwara y'ubushuhe bwinshi butegwa na virusi ya Marburg basohotse ibitaro nyuma yo gukira neza. Tubafitiye n'ikiganiro c'inkino, ibi biganiro biyowe na Prudence Ngiyumva. Idonido ivyo vyose ni mukanya Jacques Nitegeka aje kudushikiriza incamake yavugwa hirya no hino kw'isi. Nyuma y'umwaka umwe ushize Hamas ikabye igitero mu majyepfo ya Israel kigateza intambara muri Gaza, uyu mutwe warashe ibisasu bya rokete byinshi kuri Tel Aviv bivuye muri iyo ntara. Indangura amajwi z'impuruza zumvikanye muri Israel rwagati. Igisirikare cya Israel kiravuga ko ibisasu bya rokete byinshi byatangiriwe nyuma y'amezi 12 y'ibikorwa bya gisirikare bigamije kurandura burundu ingabo za Hamas muri Gaza. Israel iravuga ko igiye kugaba igitero gishya mu majyepfo y'intara. Yatanze itegeko ryo kwimuka ku banyapalestina mu duce tune. Mbere yaho ingabo za Israel zavuze ko zibasiye abarwanyi ba Hamas mu bitaro byo muri Gaza rwagati. Minisiteri y'ubuzima yobowe na Hamas ivuga ko mu munsi umwe ushize hishwe abantu 39. Hagati aho abantu muri Israel ndetse n'ahandi ku isi uyu munsi baribuka umwaka ushize habaye ibitero bya Hamas muri Israel byahitanye abantu hafi 200, naho 250 bagafatwa bugwate. Perezida wa Israel Isaac Herzog yitabiriye umuhango wo kwibuka wabereye ahantu harimo kubera iserukiramuco ry'umuziki hibasiwe icyo gihe. Indirimbo ya nyuma yarimo kuririmbwa mbere y'uko abarwanyi ba Hamas batera yongeye gusubirwamo, kandi abo miryango yabuze ababo bari bahari bazamuye amafoto y'urubyiruko amagana bahiciwe. Umwe mu baturage b'i Tel Aviv yabwiye itangazamakuru ko bibarenze kubona ano makimbirane agikomeje. Ntiwamenya ko umwaka ushize hakaba hakiri abantu 101 bakiri ingwate, kandi iyi ntambara ikaba itararangira. Ntabwo rwose mbyumva, bintera urumeza ku mubiri iyo mbitekereje. Imibare mishya yatangajwe n'umuryango w'abibumbye ireba umwaka ushize yerekana ko inzuzi zo kwisi zakamye ku buryo bwihuse mu myaka 30 ishize, maze bikabangamira cyane iboneka ry'amazi ku isi yose. Umuryango mpuzamahanga ukurikirana iteganyabihe ku isi uvuga ko 1/2 cy'uduce turimo imigezi twagaragaje imiterere idasanzwe yatumye akenshi amazi aba make. Amazi yo mu migezi ya Amazon na Mississippi yaragabanutse ku rugero rutari rwaboneke. Impuguke za ONU zivuga ko ihungabana ry'ikirere rituma uruzunguruke rw'amazi rudakora neza, maze bigatera uruzuba rukabije ndetse n'imyuzure ikarishye. Igihembo cyitiriwe Nobel mu rwego rw'ubuvuzi cy'umwaka cyahawe abahanga muri siyansi b'abanyamerika babiri, Victor Ambros na Gary Louvrecun, kubera kuvumbura microRNA.
inteko itanga ibihembo bya Nobel i Stockholm muri Sweden yavuze ko kuba baravumbuye ubwoko bushya bwa molecule ntoya cyane bizafasha cyane. Ubushakashatsi bwabo bwafashije mu gusobanura ukuntu duce ndangakamere tuzwi nka gene dukora imbere mu mubiri w'umuntu n'ukuntu dutuma habaho amatsinda anyuranye y'uturemangingo dusa kandi dukora umurimo umwe tuzwi nka tissue. Aba bagabo bombi bazahabwa amadolari arenga miliyoni 1. Igihembo cyo mu rwego rw'ubuvuzi nicyo cya mbere gitanzwe mu bihembo 6 bya Nobel bitangwa. Ibizwi cyane akaba ari ibyo mu rwego rwa siyansi, ubuvanganzo no kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Muri Afurika y'Epfo igitero cyo kurasa kibasira imbaga cyahitanye abantu 6 naho abandi 4 barakomereka. Bibasiwe n'icyo gitero biravuga ko hari abaturage basanzwe bicungira umutekano bari kwirondo mu murenge wa Godini muri Kape y'Uburasirazuba mu ijoro ryakeye. Ni inkuru ya Nomusamaseko mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Intandaro y'ukurasana kwaraye kubayeho ntiramenyekana, ariko birakekwa ko aba bantu baguye mu gico batezwe kubera isano bafitanye n'umutwe w'ubwirinzi bw'abaturage mu gace ka Godini, agace gakomeje kwiyongeramo ubujura bw'amatungo. N'ubwicanyi bwabayeho mu gihe wari umunsi wo kwibuka urupfu rw'abandi bantu 18 barashwe mu gace ka Rusikisiki mu cyumweru cyari cyabanje. Uku kurasana kwabayeho ubwo abaturage biteguraga gukora imigenzo ya gakondo. 15 mu bishwe bari abagore. Igipolisi kivuga ko uruhinja ariko rwonyine rwashoboye kurokoka. Abantu 3 bari guhatwa ibibazo kubirebana n'iki gitero. Polisi mu Buhindi yashinje umugabo icyaha cyo gufata ku ngufu no kwica umuganga w'umugore i Kolkata mu kwezi kwa 8 mu gitero cyateje imyigaragambyo rusange yamagana ihohoterwa rikorerwa abagore. Ukekwaho witwa Sanjoy Roy yatawe muri yombi nyuma y'umunsi umwe gusa ubwicanyi bubaye, none guhera icyo gihe arafunze. Iboneka mu bitaro bya leta ry'umurambo w'uwo muganga wari ukiri mu mahugurwa ryarakaje cyane abaturage bo mu Buhindi. Abaganga b'i Kolkata nyuma bagiye mu myigaragambyo yamaze ibyumweru byinshi bamagana icyo gitero cyuzuye ubugome bwinshi, kandi iyo myigaragambyo yanitabiriwe n'abantu babarirwa mu bihumbi 40. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru yaje kudushikiriza. Amakuru yacu tuyatangurire ku mugabane wa Afrika. Igitigiri kinini c'abagwanyi bahoze mu rw'inyeshamba wo muri Sudani bashitse muri El Fashir gufasha gukingira ico gisagara ibitero vy'umugwi ugwana witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF mu mfunyapfunyo. Kuva mu kwezi kwa 5 umugwi wa RSF wamye ugerageza gufata El Fashir, igisagara ca nyuma kikiri mu minwe y'igisirikare ca leta. Mu kwezi guheze harabereyeyo ingwano zikomeye cyane cyo kimwe no muri Khartoum. Ni inkuru ya Wiros mwumva mwijwi ya Victoria Uwonkunda. Ukugera mu mujyi wa El Fasher kw'imodoka zibarirwa muri 10 zitwaye abarwanyi 100 kurongerera akanyabugabo igisirikare cya Sudani. Aba barwanyi nabo mu mutwe w'inyeshyamba warwanyije imitwe yitwaje intwaro yo ari umukuru w'igihugu Omar al-Bashir mu gihe cy'ubushyamirane bwo mu ntara ya Darfur mu myaka ibarirwa muri 20 ishize. Igisirikare cya Sudani ndetse n'abarwanyi b'umutwe uzwi nka Rapid Support Forces RSF bakomeje gusuka ibisasu biremereye mu gace gatuwe cyane mu nkengero za El Fasher. Abasivili batari munsi ya 60 barishwe igihe indege z'igisirikare cya Sudani zasukaga ibisasu bya bombe ku isoko riba ririmo abantu benshi kwa 5. Mu mpera z'icyumweru nabwo hongeye kugaragara ibimenyetso by'uko ibiganiro by'amahoro bishobora kuba bidafite amahirwe menshi yo kugira icyo bigeraho. Umwe mu bayobozi bakuru b'intumwa za leta yasohotse mu ihuriro ry'amahoro ryaberaga muri Afurika y'Epfo igihe intumwa ya RSF yari imaze kwinjira. Iyo yari inkuru ya Wiros mwariko mwumva mwijwi rya Victoria Uwonkunda. Tubandanyirize mu karere k'ibiyaga binini ariko ya makuru tuyafatiye mu Bufaransa. Ipare mu Bufaransa hatanguye urubanza ruregwamo Charles Onana, umwanditsi w'ibitabo w'umunyakamerune anafise ubwenegihugu bw'Ubufaransa.
uwo mwanditsi akunda kwandika ku nkuru zo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini yagirizwa guhakana ivyaha vya jenoside yo mu Rwanda yabaye mu 1994 ku nyandiko z'igitabo ciwe yise Rwanda la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent. Navuganye mu kanya gaheze n'umunyamakuru wa BBC Alain Majesté Barenga ari i Paris gukurikirana ivy'urwo rubanza kugira ruriko ruraba rukaba rubandanya no gushika mu masaha akuze y'iri joro. Natangwe ndamubaza ingene urwo rubanza ruriko ruragenda. Mu rubanza rwari rwiteze gutangura masaha yo mu gatondo mugabo bari gutangura 7:30. Urubanza rwari wabona ko umutekano wari ukajijwe cyane kuko hari igipolisi cyari cakinje aho bari barikanuye. Urubanza kandi rwitabiriye n'abantu benshi bari hagati y'amajana 3 n'amajana 5, abenshi asanzwe ari abantu bamuka mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baba ku mugabane wa Buraya eka mbere n'abanyarwanda baba ku mugabane wa Buraya. Byari bigoye kugira n'abantu binjire mu cyumba kibera mu rubanza kuko bitakunda ko abantu amajana 5 baja mu cumba, wabona ko uburingane bwawo izari metero kwadarati jana. Rero byabaye ngombwa ko igipolisi cyari kirigavye ko wabona ko abantu bari benshi banasitana, bahitamwo bakeyi binjira uretse abamenyesha makuru bakeyi nabo nyene atari bose, hamwe n'abashingwa manza abaza gukurikira urubanza, bahisemwo bakeyi binjira mu rubanza hanyuma iminota 33 bagenda barasimburana. Ikindi rero nina cabonetse muri rubanza nuko atamuntu numwe yararekuriwe kwinjira ni telefone, uretse kwinjirana wategezo kwizinya hamuka cwisigira abajejwe umutekano, ku buryo byabaye ngombwa ko n'abasanzwe barongoye senare bavuze ko uzanye telefone yatse bategetse ko aca sohogwa. Ikindi cabonetse nuko abashingwa manza nuko baburanira impande zibiri zose ari benshi cyane muri no rubanza kuko barenga 10. None uyu mugabo Charles Onana yagirizwe iki? Ni bande bamwitwariye? Si Charles Onana uno munsi mu bintu vyagiye guhinduka nuko atari Charles Onana gusa yarengutse wenyine, kuko Charles Onana yagirizwa guhakanya ihonyabwoko ryo mu Rwanda ryo mu 1994 mu gitabo ciwe yise La vérité de l'opération turquoise quand les archives parlent mu rurimi rw'igifaransa. Undi yarengukijwe n'uwitwa Damien Sirier, n'usanzwe afise inzu y'iyandikiro bimwe bita maison d'édition, yafashije gusura kino gitabo cha Charles Onana, akaba yarengukijwe, akaba bombi bagirizwa guhakana ivyaha vya jenoside yo mu Rwanda yo mu 1994. Abamwagirije rero na amashirahamwe yo mu Faransa yamwagirije ko yarenza karimbi mu gutukana, mu guhakana ivyaha vya jenoside no mu guhakana inzego zemeje ko habaye jenoside kuko mu Rwanda. Amashirahamwe indwi rero ni collectif des partis civils pour le Rwanda, ishiramwe Ibuka France nubwa ishiramwe ry'abacikacumu ba jenoside mu Rwanda, ishami ryo mu Rwanda, Ligue internationale des droits de l'homme, ishiramwe mpuzamakungu ry'agateka kazina muntu, Fédération internationale des droits de l'homme, association ishirahamwe rijeje kugwanya kwa ivangura ruhu, ariyo association de lutte contre le racisme et l'antisémitisme mu gifaransa, n'abanyarwanda baba mu Bufaransa bita Communauté Rwandaise de France, hamwe n'ishiramwe Sylvie. None ubu hagiye gukurikira iki? Urubanza rugiye kumara imisi 5, abashika 50 harimwe abahinga, abigisha ba kaminuza, abanditsi nibo bagiye gukurikirana kushika ku munsi wa 5. Ubwo rubanza ruzokurikira. Ubu rero tuko turavugana nuko Charles Onana hawe ijambo, haza gukurikirana hacakurikira witwa Damien Sirier nawe nyene yamufashije gusora kino gitabo, nawe nyene acabwa ijambo, hacakurikira Luc Machar yarahaze warongoye nuzeye opération turquoise, inteko zazagiye kumera nk'izicuka amabisi mu Rwanda. Bizoruvamo rero bikazomenyekana inyuma y'indwi ziri hagati ya 3 n'ukwezi kumwe. Urakoze Alain Majesté Barenga. Ubu ni 11:43 muri studio za BBC i London, ni 11:43 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru ya BBC gahuza miryango murayumva mu bumanuko bwa Uganda kuri Kisoro FM no ku rubuga rwacu rwa internet na Facebook live. Amakuru yacarabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Tugume mu Rwanda, abandi barwayi 3 b'indwara y'ubushyuhe bukabije iterwa na virusi ya Marburg bamaze gusezererwa mu bitaro nyuma yo gukira neza. Aba bantu bamaze gukira bagera ku 8. Inzego z'ubuzima zivuga ko hari amahirwe menshi yo gukira ku bakiri mu bitaro.
mu rwego rw'ingamba zo kwirinda ikigo cy'imiyoborere RGB cyasabye insengero n'imisigiti kongera gukaza ingamba zo kwirinda nk'iz'isuku ndetse no gupima umuriro w'abazigana. Ni mu gihe hari kandi haraye hatangiye igikorwa cyo gutanga inkingo za Marburg zihereye ku bakozi bo kwa muganga. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa uri Kigali. Mu itangazo ryashyirwa agaragara mu ijoro ryakeye, Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko abandi barwayi 3 bamaze gusezererwa nyuma yaho ibipimo bya kabiri byerekanye ko bakize burundu. Bujuje 8 bamaze gukira iyi ndwara ya Marburg, kandi ngo inzego z'ubuzima zifite icyizere cy'uko 29 bakivurwa nabo bazoroherwa. Hagati aho irindi tangazo ryasohowe n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere risaba abashinzwe insengero n'imisigiti kugarura ingamba zo kwirinda. Barasabwa gushyiraho uburyo bwo gusukura intoki ndetse no gupima umuriro abagana izi nyubako zisengerwamo. Minisiteri y'Ubuzima kandi yaraye itangije gahunda yo gukingira indwara ya Marburg. Mu kiganiro yaraye haye abanyamakuru, Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko hari doze 700 igihugu cyakiriye kuwa gatandatu mu ijoro zivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'Ubuzima avuga ko izi nkingo zabonetse ku buryo bwihuse bidasanzwe kubera ingufu leta yabishyizemo. Gusa uku kwihuta hari bamwe kwateye impungenge bibaza ko izi nkingo zigiye kugeragerezwa ku Banyarwanda. Dr Nsanzimana ariko we asanga nta mpungenge zari zikwiye kubaho kuri izi nkingo. Mu nkingo zose zimaze igihe zikorwa nirwo ruri advance kurusha izindi zose. Rwarakoreshejwe mu bantu, rwakoreshejwe navuze muri Uganda mwaka ushize, rwakoreshejwe muri Kenya, rwakoreshejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Maryland. Ni nk'amahirwe navuga tugize dushobora kubona nibura ikintu duha umuntu wahuye n'iyo virus kugira ngo rutamuhitana. Rero kuba wagira impungenge cyangwa kwibaza ku rukingo rw'ubu n'ubuhanga busigaye bunacukumbura cyane kurusha na kera, byaba ari impungenge zidakwiriye, kuko kugira ngo rwemerwe no kuba rwagera ku bantu biba byaraciye mu nzira zizewe. Abambere baraye bahawe izi nkingo ni abakozi bo kwa muganga, cyane cyane abakorera mu byumba byakira indembe. Uretse inkingo, Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko yamaze no kubona imiti 2 yo kurwanya indwara, ndetse abarwayi bambere barembye bakaba baramaze kuyihabwa. Mu gihugu cyose hamaze gufatwa ibipimo bisaga gato 2100 byagaragaje abarwayi 49. Inzego z'ubuzima zivuga ko 12 barimo umwana muto bamaze guhitanwa n'iyi ndwara. 80% by'abapfuye bakaba ari abakozi bo kwa muganga. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Amakuru yacu tuyabandanyirize mu karere. Benshi mu bakurikira amakuru y'ibiyaga binini mwaribajije ico u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vyashitse ko mu biganiro vyarimwo i Rwanda mu kwezi guheze mu kurondera inyishu mu ntambara iri mu buseruko bwa Kongo. Kuko igihe abashikiranganje b'imigenderanire b'ivyo bihugu barangiza ivyo biganiro ataco bigeze bavuga. Ubu noneho u Rwanda yagize ico avuga ku kungene vyagenze. Olivier Nduhungirehe avuga ko hari imyanzuro bashitseko, ariko mugenzi we wa Kongo yanka kuvyemera ku munota wa nyuma. Hagati aho umuhuza yongeye kubatumako mu yindi nama y'ibiganiro ku mpera z'iyindwi nk'uko vyemejwe nyene n'uwo mutegetsi wo mu Rwanda. Ni inkuru ya Prime Ndikumagenge. Nk'uko asubirwamwo n'itorokanirizo ry'amakuru Reuters, ariko kandi akaba yanumvikanya byivugira mu radio y'Abafaransa RFI, umushikiranganje w'u Rwanda ajejwe imigenderanire Olivier Nduhungirehe avuga yuko mugenzi we wa Kongo Tereze Kayikwamba ariwe yanse gusinya amasezerano yo gukemura amatati ajanye n'umuhari witwaje ibigwanisho ugwaniriza ico gihugu mu buseruko ariwo M23. Ministre Olivier Nduhungirehe avuga yuko abahinga barimwo n'umukuru w'igendeza rya gisirikare wa Kongo bari bumvikanye kuri gahunda yo gusambura umugwi wa FDLR. U Rwanda narwo haheze iminsi rukorosha ico Nduhungirehe yise ingamba zarwo zo kwirinda. Aho ni mu gihe Kongo yagiriza u Rwanda kurungika ingabo muri Kivu ya ruguru gufasha M23, ivyo u Rwanda ruhakana, narwo rukagiriza Kongo gukorana na FDLR, ariko na Kongo ikabihakana. Aya masezerano avuye mu biganiro yari kwemezwa itariki 14 ukwezi guheze, ariko ntivyabaye. Kandi ico gihe impande zompi ntizavuze ku mugaragaro impamvu zabiteye. Muri ico kiganiro kuri RFI na Reuters ari mu Bufaransa, aho yari yitavye inama y'ibihugu bihurira ku rurimi rw'igifaransa
Sommet de la Francophonie, Olivier Nduhungirehe yavuze ko mugenzi we wa Kongo Tereza Kayikwamba yari yamaze no kurangiza kuvuga ico yibaza kuri raporo y'abahinga, ariko amaze kubaza ahangira no kubaza abamukurira, aragaruka avuga yuko atemereye iyo raporo. Nduhungirehe avuga ko mugenzi we wa Kongo yanse ko ivyo bikorwa bibera rimwe nk'uko abahinga bari babivuze mu cegeranyo cabo. BBC yasabye umuvugizi wa leta ya Kongo kugira ico avuga ku byatangajwe n'umushikiranganje Nduhungirehe, ariko ntaragira ico asubije. Gusa mu kiganiro yahaye BBC mu ndwi heze, Ministre Tereza Kayikwamba yavuze ati i Rwanda hari amasezerano yatanzwe ngo tuyumvikane ko, ariko ntabwo turagera ku rwego rwo kwemera canke kwanka ayo masezerano. Hagati aho Nduhungirehe avuga yuko Angola umuhuza muri ivyo biganiro yongeye gutumira abo bashikiranganje mu nama ya gatanu y'ibiganiro ku wa gatandatu w'iyindwi. Primendi ku magenge, BBC Gahuza Miryango, Nairobi. Urakoze Primendi ku magenge. Turacaye mu Rwanda nyene, abahoze ari barushimusi ba mu Kinigi, umwe mu mirenge 12 ikikije park y'Ibirunga iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda, ubu babaye abafatanyabikorwa mu kurengera iyo park nyuma yo guhindurirwa ubuzima binyuze muri gahunda yo kugabana inyungu zituruka mu bikorwa by'ubukerarugendo. Benshi batangiye guhiga inyamaswa muri parike babyigishijwe n'ababyeyi babo. Muri buri mwaka leta igenera 10% y'amafaranga zinjiza n'ubukerarugendo mu makoperative agizwe n'abahoze ari barushimusi. Umunyamakuru wa BBC Vebucyana yarabasuye adutegurira inkuru ikurikira. Ndi mu nkengero za parike y'Ibirunga mu kigo Gorilla Guardians Village cy'abahoze ari barushimusi. Aha ba mukerarugendo bamaze gusura ingagi barerekwa ibigendanye n'umuco nyarwanda wa kera, birimo imbyino za kinyarwanda, uko bahigaga inyamaswa, gucunda amata, ubuvuzi gakondo, ubucuzi n'ibindi. Ariko cyane cyane ubukwe bwa kinyarwanda, uburyo umugeni yahekwaga mu ngobyi akajyanwa ku mugabo we. Uyu munsi ubukwe bamurikiye ba mukerarugendo baturutse hirya no hino ku isi. Mukerarugendo waturutse mu gihugu cya Kenya, Tebogomo Simane, niwe wifuje kuba umugeni. Nilikuwa nataka ku experience kitu ambayo ni tofauti. Nifuzaga kubona ubumenyi butandukanye. Iyo urebye ibibazo u Rwanda rwahuye nabyo, byatumye abantu bagira urukundo rwinshi. Nasuye ingagi kandi nashaka kuzibona kuko Kenya na Tanzania ntazo bafite. Kandi nishimiye kuba umugeni uyu munsi, bitamo umugabo, barantwara bangeza ku mugabo wanjye, byari bishimishije, twaririmbye, turanezerwa, none ubukwe bwarangiye. Sherekea na harusi imeisha sasa. Iri murikamuco wa kera w'u Rwanda naryo riri mu bukerarugendo bukorerwa hanze ya parike y'Ibirunga, aho abahoze ari barushimusi banakora kandi bakagurisha imitako n'ibindi bikoresho ndangamuco. Barushimusi ntibari abagabo gusa. Mu myaka 30 ishize ubuzima bwa Mukanoheri Venantia ngo bwari ubwo guhiga impongo muri parike y'Ibirunga. Hano musanze ari kuboha agaseke, ubuzima bwe bwarahindutse. Inyungu zirimo kubera ko nubwo nategaga ntabwo nakundaga kugurisha, ko wabaga wisha impongo wayishakisha ntabwo bakurengerezaga 3,000 cyangwa 4. Ariko saha izindi kubaho umutako gwanje mukerarugendo akaza kawugura kankubita 20,000, nkagenda nkarihira umwana, ariko mu gihe cya mbere koko twari abahigi tudakaraba tutamesa. Gahunda yo gusaranganya inyungu ziturutse mu bukerarugendo yakirwa neza na ba mukerarugendo basura parike y'Ibirunga, nk'ifite uruhare runini mu kubungabunga ingagi kuko umubare wazo uri kugenda wiyongera. Dugard Moro aturuka muri Australia. I think it's very clever to understand that everyone needs. Ntekereza ko ari byiza kumva ko buri wese agomba kugira amafaranga yo kumubeshaho, bityo aho guhanwa ngo bareke guhiga mu buryo butemewe, ni byiza kubaha ubundi buryo bwo kwibeshaho, kuko bitabaye ibyo bashobora gukomeza guhiga mu buryo butemewe, kandi bimaze kugaragara ko umubare w'ingagi wiyongereye kuvaho gushimuta bigabanutse. Gorillas have increased since the poaching has been reduced. Nkuko bitangazwa n'ikigo cy'iterambere ry'u Rwanda RDB, iyi gahunda igitangira abahoze ari barushimusi n'abaturiye parike z'igihugu bagabanywaga 5% y'umusaruro w'ubukerarugendo. Ayo mafaranga yaje kongerwa kugera ku 10% bitewe no kwiyongera kw'abasura parike.
nk'uko ubuyobozi bwa parike y'ibirunga bubitangaza. Umwaka ushize iyo parike yasuwe n'abagera ku bihumbi 40. Yves Bucyana, BBC gahuza imiryango mu Kinigi. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye, ariko ro ntugire ngo ntunteye amatsiko. Ndabizi ko yagira pe. Mbwira rero kugira ngo atanyica agira vuba. Ariko noneho ndumiye koko. Nukuri mbwira muri make. Ni ikibazo wagiranye na mama wawe se? Numwe mu bavandimwe bawe cyangwa uri murankanga wenda ari nibindi byiza nko gutegura ubukwe bwawe na Chris mbimenye. Nyumvira Budensi yananga ubukwe nukuri. Why not? Ni 12:45 kuri BBC. Tugumane na Yves Bucyana mu kiganiro cy'inkino. Mwireho neza abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu Bwongereza. English Premier League, umutozo wa Manchester United Erik ten Hag ngo afite icyizere ko abayobozi b'iyo kipe bakimufitiye icyizere nyuma y'urukurikirane rwo kutitwara neza kw'iyi kipe, ariko ejo ku cyumweru akaba yarashoboye gukura inota rimwe ku kibuga cya Villa Park. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Ibyavuye mu mukino wa Aston Villa na Manchester United byaratunguranye, kuko mbere yawo benshi mu bafana b'amakipe yombi bahaga amahirwe ikipe y'umutoza Unai Emery, ariko ngo ibyaruhago bigira ibyabyo, ndetse byaranashobokaga ko umutoza Erik ten Hag uri ku gitutu ntangere atahana amanota 3 yuzuye igihe rutahizamu Marcus Rashford yageragezaga umunyezamu Emi Martinez ku nshuro ebyiri mbere y'uko kapitene Bruno Fernandes akubita umupira ku mutambiko w'izamu. Inota rimwe risa n'iryatabaye umutoza ten Hag, cyane ko gutsindwa byashoboraga kubonwa nk'ikimenyetso cya nyuma cy'urugendo rwe muri ikipe ihimbwa amashitani atukura. Ariko rero bisa naho rusibi aho ruzanyura, kubera ko Manchester United yicaye ku mwanya wa 14 ku rutonde rw'agateganyo n'amanota 8 gusa mu mikino 7 n'umwenda w'ibitego 3. Brighton na Tottenham nundi mukino wagaragayemo ibisa n'amayobera ya ruhago. Nyuma y'iminota 45 w'igice cya mbere ku bitego 2 ku busa bwa Brighton, ikibazo kibazwaga ni ukumenya umubare w'ibitego abakinnyi b'umutoza Ange Postecoglou bari butsinde mu cya kabiri. Ariko cyaje kimeze nk'undi mukino mushya, kuko Brighton yasubiye mu kibuga yiyemeje guhindura ibintu. Niko byagenze, ibitego 2 mu minota 10 byabaye nk'inkuba itagira amazi kubise Tottenham. Mbere y'icya gatatu cy'agashingura 10 katumye amanota 3 asigara kuri Stade Amex. Ni umukino umutoza wa Tottenham Postecoglou yasobanuye nk'intsinzwi mbi ya mbere kuva yatangira gutoza Spurs. Chelsea yahagamwe ku kibuga cyayo na Nottingham Forest 1-1 mu mukino amakipe yombi akesha inota yatahanye bazamu bayo. Hagati aho Liverpool yikuye Selhurst Park itsinze Palace 1-0 bitayoroheye. Manchester City yatsinze Fulham 3-2 mu gihe Arsenal yigobotoye Southampton 3-1. Brentford yo yanyagiye Wolves 5-3, naho West Ham itsinda Ipswich 4-1. Liverpool iracyayobora shampiyona ku manota 18 ikurikiwe na Manchester City na Arsenal zinganya amanota 17 ndetse n'umubare w'ibitego 9 zizigamye zombi. Urakoze cyane Prida. Nge muri basketball, umukinnyi wa basketball muri Amerika LeBron James yanditse amateka muri uwo mukino ubwo ejo ku cyumweru nijoro yakinanaga n'umuhungu we Bronny. N'ubwa mbere se n'umuhungu bahuriye mu ikipe imwe mu mikino ya NBA. Bronny James Jr. wizihizaga isabukuru y'imyaka 20 yinjiye mu kibuga asimbuye mu mukino wa Los Angeles Lakers wo kwitegura shampiyona. Iyo kipe yakinnye na Phoenix Suns. LeBron ise wa Bronny we afite imyaka 39, niwe mukinnyi watsinze ibitego byinshi muri NBA kugeza ubu. Subiye mu mpira w'amaguru, umukinnyi Paul Pogba avuga ko inzozi ze mbi zirangiye nyuma yo kugabanywa kw'igihano cyo guhagarikwa imyaka inadakina ku cyaha cyo gukoresha imiti yongera imbaraga mu mubiri. Icyo gihano cyagabanyijwe kugeza ku mezi 18 nyuma yo gutsinda ubujurire mu rukiko nkemurampaka rwa siporo. Amakuru aturuka hafi y'umukinnyi ukina hagati mu ikipe ya Juventus y'imyaka 31 yabwiye BBC Sport ko ashobora gukomeza imyitozo mu kwezi kwa mbere 2025.
urakoze Ive Ucana. Amakuru twari twabateguriye uno munsi agarukiye ngaha, mwayashyikirijwe na Nina Iradukunda, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Zabi. Ibiganiro vyari biyobowe na Prudence Ngiyumva, izina ryanje n'irya bagenzi banje bafashije gushikiriza aya makuru turabashimiye na Gahwana.